Mu masengesho yo ku munsi w'Imana igerekezo rya 22 Rusamu no mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'icegera ciwe ca kabiri Nyakubahwa Siriake Nshimirimana yarifandikanije n'abakristo bo mw'ishengero Full Square Gospel Church ryo ku Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Abandi bari bitavye ayo masengesho ni umukenguzamateka Nyagasani Deo yatowe mu gisagara ca Bujumbura, bamwe mu bajejwe intwaro muri komine Ntahangwa na bamwe mu bakozi bo mu nama nkenguzamateka. Mw'ijambo yashikirije abitavye ayo masengesho, Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera yabanje kwifuriza abakristo umunsi mukuru mwiza wo guhimbaza aho Yesu Kristo yurira mw'ijuru, aca abahamagarira kwama biteguye mu kwemera Imana. Yaciye abahimiriza gusengera amahoro ku isi no kubandanya bikingira ikiza coronavirus. Manze ntange intasho ku barundi bene wacu, abarundi bene wacu aho bari hose, na cane cane ku barundi dusangiye twemera Kristo. Ndabifurize umunsi mukuru mwiza uzoba ku munsi wa kane w'iyurizwa mw'ijuru rya Kristo. Ni umunsi twama twibuka ko umwami Yesu yagiye natwe kudutegurira aho tuzoba. Kubw'ivyo rero ngatumira abarundi bene wacu kwama twiteguye, kuko tutazi umunsi canke isaha. Yesu agitabaganye kuza kudutora urufugoza. Kubw'ivyo twame twiteguye, twame twitunganya, twirinde akabi kose kotuma tutazohava dushika muri icyo kibanza ciza umwami Yesu yagiye kudutegurira. Kigira kabiri, nosaba abarundi bene wacu dusengere isi yose amahoro, dusabe amahoro ku isi. Ko murabibona amahoro yarahungabanye ku isi, kandi iryo hungabana ry'amahoro natwe ryadushikiriye. Hariho ibica bidushikira natwe kubera intambara ziko ziraba hirya no hino, igitoro nta gihari. Ibyo bica bigira ingaruka mbi ku buzima bwacu. Rero reka tubandanye twiginga Imana kugira ngo igarukane amahoro ku isi, hanyuma tubone gukora twitegembya n'ibikorwa by'Imana cyo tubikora neza atakwidoga. Icyanyuma nurangiriza ko nagomba nsubire nibutsa abarundi, nubwo intambara cyangwa isi yugarijwe n'intambara, ikiza ca corona kiracariho yewe. Ndabibutse ikiza ca corona kiracariho, kuko abajeje intwaro n'abaganga ntibaratubwira yuko byaheze. Itarahera rero tubandanye twitwararika dukurikiza ingingo batubwira, gukaraba kenshi, tugire isuku, twirinde kugumbirana, twirinde ibyo byose, kugira ngo nanone tubandanye tugira amagara meza. Mu nyigisho z'ijambo ry'Imana yashimikiye ko umukuru w'inama nkenguzamateka asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodiste ini mu Burundi, yabwiye abitavye ayo masengesho kutibagira aho Imana yabakuye, kwibuka aho ibagejeje, gutyo bibaha ingoga zo kubandanya. Ati wibagaho Imana yagukuye nayo iraguheba. Ngo rero tugumane ubucuti nayo, tubandanye tuyizigira, gutyo bigatuma tugumana inkomezi zo kubandanya urugendo.